ifumbire y'akarorero. Aha tutarakoresha ifumbire ubwa mbere hari ahantu habi ntihamera kandi nta n'icanda ryahamera no kugwara akagara haragwara akagara hamwe iki gipande cyo hepfo mubona haba ariko barahura no kuvuga hari habereye kurimwa amasaka kumwe n'ibigori gusa nta biharage twaharima kubera byagwara akagara. Mugabo tumaze gukoresha iyo fumbire nishwagara kubera ishwagara niyo ivura ubukarihe hama fomi nayo igaca idufasha kugira ngo ibiterwa twateye bishobore gukura neza byongere bigire intete zikomeye. Rero tumaze kubikoresha dutanze nk'akarorero aha nta biro 300 byahimbuka kandi ari tongo ringana n'hegitari n'inusu. Ariko tumaze gukoresha iyo fumbire no kuvuga yuko ubu dusigaye twimbura kuva ku itoni n'inusu kuduga ku itoni 2 ho twimvira yuko mu mwaka uza tuzoshobora gushika no ku itoni 3 mwiri tongo nyine turiko turakoreramo. No kuvuga ko ifumbire ya fomi no kuvuga yuko uyikoresheje mwitongo isi ciryoha igacimera ivyatsi vy'icanda n'ibindi vyatsi vyerekana ko isi ryoshe. No kuvuga habishe nta canda rishobora kuhamera. Ariko dukoresheje fomi imvura ikagwa neza no kuvuga yuko acamera ivyatsi vyerekana yuko isi yasubiranye akanovera. Turiko turaraba rero nk'ubu muri ibi bihe turimwo tugereranije n'imyaka 2 iheze dufashe akarorero ku mwaka wa 2023 mwaka w'irima igihe cyaho c'urutasi impeshi n'ikima ry'umwonga tukaraba n'umwaka wa 2024 uburimyi urangiye n'umwaka rero turimwo w'irima 2025 turabona yuko hariho intambwe nini cyane mu iduga ry'igitigiri c'amatoni y'ifumbire mvaruganda akoreshwa hano mu ntara ya Buyinga. No babwira yuko nk'akarorero turavye ku kiringo c'impeshi c'umwaka wa 2023 aho abarimyi mu ntara ya Buyinga bashoboye kugira komande y'ifumbire irenga gato itoni 2500 ku kiringo c'impeshi c'umwaka wa 2023 ariko ubu mu mwaka wa 2025 abarimyi bakaba bagize komande novuga basavye ifumbire kuri ico kiringo nyene c'impeshi ishika 4,000 hafi itoni 2,800 muca mwumva yuko abarimyi bariko barakoresha bariko barijukira ku muvuduko munini novuga mbere unarenze gukoresha ifumbire mvaruganda. Hariho ivyo bayikundira ko cyane ubwa mbere uwo murindi ni munini kuko n'amatongo ariko ararimwa ubu ni menshi gusumba yahora arimwa. Hanyuma kandi iyo fumbire barayikoresha barayikunda kuko hariho ico bayironderako iyindi fumbire twahora duronka itari ifise ishwagara ishobora kugabanya aho bayishize haruhandi yo kuba iza kugaburira ibiterwa nyezina kandi isiga inagabanije n'ubukarihe isi iba isanganye. Rero iyo fumbire kandi bakanaca banayikunda rero no kuba nayo nyene irimwo n'ivyunyunyu bitandukanye novuga nka vyose bikuru igiterwa gikenera ivyo rero ibintu vyose biratuma abarimyi bayijukira cyane. Ariko kandi muri rusangi akaba ari uko banabona ko muri iduza haruhande kusiga isi imeze neza ko tuzi kwivanze n'amase nabo bamaze kumenya kwivanze n'amase y'ikirundi kandi iratanga n'umwimbu mwiza cyane. Yego nivyo kuko ubwa mbere na mbere hoho ubu biramaze kwibonekeza neza yuko atamuntu yorima agira ico yokwimbura adafise ifumbire. Bisigure neza yuko rero twarose ifumbire nivyo aho igihe byagenda bigorana ntituyironkere ku mwanya canke ngo tuyironke ikwiye ariko turashimira cyane leta kuko haragiyemo ingufu nyinshi cyane yaho kuvyukuri ibice birenga 80% vy'ifumbire twa dukeneye twayironse. Ifumbire y'akarorero.